Mwaramutse bakunzi bacu mudakeje ngo dukurikirana. Mu rugo y'umushinga ntafashe ya mbere mu gushikira imigambi y'iterambere y'ububakanye, iryo terambere riraheza rikabashwara, mbere n'ingufu bakoresha mu gushigikirana zikaba nke ariko bungutse kanini. Jean-Claude Nemeyimana ni umurimyi wo ku mutumba Burara, komine Busoni mu ntara ya Kirundo. Akiva aho yarahungiye kubera urwimo, yashikiye mu buzima butoroshe. Ariko n'ahatari yorohewe, yahisemo gufasha hubakanye, atanguza urudandazwa rw'inzoga y'ibitoki. Twashitse ngaho umudamu yibungenze. Icyo gihe uraza umudamu yibungenze biragoye uburyo akora gushakisha. Icyo gihe naciye niyaranje ngenda gupagasa naronka igihumbi nkasumisha 800. Amaze kwibaruka ngenda cangurana umuntu ibihumbi 200. Maze kugurana ibihumbi 200 candanguramwo ibidozi bibiri z'urwagwa candamuha uwo mutahe w'ivyo bitoke acaza azararangura. Duhungutse dushitse mu Burundi mbona nyene nyirirwa nicaye muhira, ndagera igihe ndavyara, mvyaye niho namubwira ati jewe haciye nk'iminsi mike tije ndashaka ndebere mpe n'agatahe gakeya, ndebe ko noronka utwo nkora nkiteza imbere nkaza ndarangura utuntu twose mbonye nk'udutoke, agafu, nkabirangura nyine nkaraba yuko twokwiteza imbere, nkaraba ko twoza turaronka isabune duhuriza hagati. Urudandazwa rwatangujwe na Jean-Claude na Solange ntigwatevye gutsimbatara. Solange kuva yaronkejwe umutahe n'abo bubakanye yakuye amaboko mu mpuzu, aronka uburyo bubeshaho umuryango wiwe, mbere anaronka n'ayabikisha mw'ishirahamwe. Ndatangura ndarangura utwo dutoke, ndunguka duke nyene, akabona ko agasabune nakaguze na wa munyu. Abonye natuguza acavuga ati vya bintu ni sawa, ahubwo urakomeza urangura. Nyene niho nakomeza ndarangura, n'ubu ndacarangura kandi utuvuta ndaturonka. Ninabandanye ndabikora kuko niho nkura n'amahera y'ishirahamwe nkagenda kuziganya. Ninabandanye ndabikora nzotora twa dufaranga nze nziganya, hari ubwo nzogera ku ntuzeya ku ntambwe tugabuye nkaca ngenda kugura kagaparasera canke nkagura kagatongo. Iterambere ry'urwo rugo n'ababanyi baritangarira. Solange na Jean-Claude babereye akarorero kibano, mbere ababona aho bageze bayaga ubutwari n'ishaka by'abaranze mu kwiteza imbere. Ubu ukugeza uno munsi mu rugo kwa Nemeyimana na Solange rurifashe neza kubera yuko ivyo bariko barakora. Nizigimana aragenda akarangura udutoki, akarangura ibitoki, akazana bakagana urwagwa, agaha akazi umugabo wiwe, akaca adandaza akamuha amafaranga, n'ubundi akongera akaja kurangura ibindi. Ubu rero mu rugo kwa Nemeyimana vyifashe neza. Iyo umugabo atari hagufi, umudamu ari hagufi, aratora amafaranga akaja ku isoko agasuma ivyankenerwa, nimba ari umunyu nimba ari amavuta akabigura. Hanyuma Nemeyimana yaza akaza asanga ivyankenerwa mu rugo bihari. Iyo niyo ntaheje ndiko ndabashingira kubera yuko mu rugo iwabo byifashe neza. Iterambere Solange yashikiriye ryamuteye kwiga, mbere ubu afise byinshi ahanura abakenyezi bakeza amaboko barindira ivyo abashingantahe babo bazana. Abahamagarira gufashanya n'abo bubakanye mu kurondera ivyoteza imbere imiryango yabo. Je nk'umukenyezi nosaba nk'abandi bakenyezi bagahava hasi bakareka kwirirwa bicaye bagasaba umutahe abagabo babo, bakagenda kwiga nk'akantu bokora ko bateza imbere, kuko urugo ni babiri. Hari ubwo kimwe kitaronse uyukiro uwundi nawe akironka, mukaza mugahuriza hagati kandi bakaja hamwe, bakaja mu mashirahamwe, kuko ishirahamwe ni ryiza naryo rifise akamaro kanini cyane. Munywanyi, aho uherereye abashingantahe bashigikira imigambi y'iterambere y'abapfasoni babo? Twandikiye muri commentaire ubwite ushikirije.